Hivi. Ndio kana wewe. Amazi. Mama, ulale hapo. Naje ku munsi wa kane mvuye mu gihugu ca Zambia ndara mu Buganda muri transit cashika hano ku munsi wa gatanu. Ubu tuvugana nashitse ngaho isaha 9 z'ijoro, twiteze kubona ikiganza c'Imana kuri ETS Kamenge. Naje mu gatondo cyane, mu gatondo ka kare, naje kubera tuje kwitega Imana, tuje kwitega agakiza k'Imana, gutabarwa kw'Imana, ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana. Rero ndabyiteze. Naje ndwaye ariko ndizeye ko nza gutenda nkiza no musi ndakira. Nicyo cyanzanye, nicyo gituma muri kano kanya turiko turahimbaza Imana, turiko turatazira Imana. Turiko turayitazira ko turazi ko no munsi ibintu birahinduka, kuko ahindura ibyase guhinduka. Je vais expliquer aux gens ici, nous sommes à l'aise, nous sommes dans la joie.
on attend la présence de Dieu. Je me sens vraiment très bien, je suis ravie parce qu'ici il y a l'onction, je suis sûre que Dieu est avec nous et il va agir en notre faveur car il est là avec nous. En tout cas, je m'attends à ce que Dieu fasse des miracles, que la guérison vienne à moi par l'Esprit Saint. Ibintu bimeze neza cyane mu gikorane cyakanguka twuzi ubuntu bw'Imana turindiye kubona neza y'Imana yangiriye neza turumva umunezero mwinshi utagira ukungana Imana ihabwa icyubahiro cyane Twiteze igitangaza mwabonye ko ibitangaza byatanguye kugaragara kuva mu gitondo abantu bariko barafashwa turizeye presence y'umukozi w'Imana kwa ikiza gukora haleluya Kampokea Bwana na Mwokozi wetu tunangoja uponyaji wa Yesu Kristo amena Dawidi aratamba mana niteze igitangaza kiva kuri ndiho n'ubushobozi kubona igitangaza mu buzima bwanjye turabaramukije Shalom turi mu gikorane kidasanzwe cyo kubohoka no gukira ingwara abataraza tubasaba ngo bihute ubushobozi bw'Imana bwatanguye kugaragara Imana iriko irakora ibidasanzwe muri kino gikorane karibu dusangire imigisha y'Imana twiyumva neza cyane turaryohewe ingene Imana yazanye ikanguro mu gihugu cyacu cy'u Burundi turaryohewe cyane gose on va avoir la victoire aujourd'hui. Nous sommes tellement joyeux par la grâce de Dieu que nous recevons ici. Moi, je suis venue de Goma, là où il y a la guerre, mais je me suis forcée d'arriver ici pour la gloire de l'Éternel. Vive l'Église, que vive notre groupe Kanguka, que vive notre Kanguka, Christ Ndikumana. Nous l'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ulimana. Thank you.